yarashobora kunkubita akankubita wumvise ko yabikora très sérieusement agaca aza kumbwira ati rega mwana reka kurira kiranze hora mwana siwe nayiko ndakubita nayiko nkubita igishetani cyane muri wewe. Donc pour l'enfant c'est révoltant. Urumva igishetani kiri muri jewe cyakoze ikosa, mais c'est moi qui ressenti izo mboni. Ariko plus tard hariho un exemple flagrant novugaho vyerekana révolte, ncampera kuri iyo exemple nyene. Umunsi umwe aratashe, je pense c'est à 19h, asanze ndiko ndinywera akabuyi imbere ya televiziyo, je pense twari muri vacances. Acaraza arambaza, yambajije ikibazo kimwe, warishe ideni wafashe ry'ikaramu kuri butike. Yari yayampaye amahera 14h, neka cabijana n'igihano directeur. La leçon derrière, c'était kutaiba umuntu agira ideni canke kutemera ikintu. Yagiye kubinsigurira plus tard. Ce que j'ai fait kubera nayi ntanguye kugira crise d'adolescence, ndahaguruka nte urankubise utambagije amahera ko wayampaye 14h muzutse unyene wasize undyamize niho ngivyuka. Donc prendre le temps d'expliquer à l'enfant igituma umukubise canke igituma il y a une telle punition, kumurera novuga pas par le fouet seulement, mugabo kumusigurira la motivation et la raison itumye umuhana iyo yakoze ikosa. Ikindi rero nk'uko babivuze, umuvyeyi w'uyu muntu ati wewe nde? Jewe nitwa Imana Jean Bosco, umushingwamanza, hanyuma sinokideha. Umushingwamanza agerageza gukurikira Imana. Iyo ntambaye toje haraba nambaye umusaraba nambikiwe muri communauté chemin neuf, muhora muyumva benshi bayizi ku izina rya Kana, ubutumwa bwo mu ngo. Hanyuma abamaze imyaka 25 irenga nubatse, uyu ni imfura. Hanyuma tubangaye Bujumbura, abashingwamanza navuze ko ndabamazemo imyaka 26 irenga. Imbere yaho narabaye umucamanza imyaka irenga gatoyi 4-5, uvuga ko maze imyaka hafi 30 c'amafaranga. Hanyuma umuryango wa chemin neuf urimo ubutumwa bwo mu ngo nawumenye mu mwaka w'2002. Uyu mugabo mubona yari afise imyaka 2. Hanyuma mbere uwo muryango warigeze no kuturungika twe n'umufasha wanje, tumaze imyaka 8 twubatse, nonosora ivyo vy'ingo mu gihugu c'Ubufaransa. Hama turagaruka tubandanya ibikorwa vyacu vya misi yose. Mbonga gacishemwo hariho abadutwenze bati rero abantu baragenda bari kumwe n'umuryango iburaya bakagaruka. Nababwira benshi nti biva kushaka kujayo. Ego nuko rero nawe njyayo kwidondora. Arakoze kumpa kanya, nta sevemene nk'iyo ndahagira, ariko nitwa Landry Willis Bigirimana. Tukaba dukorana muri cabinet. Hanyuma nize amategeko, ndi muri master, mfite imyaka 25, ndi imfura mu muryango. Mvuga ko ari ibyo Kristo. Yego turashimye cabinet turere kamatubwira yaduhaye aka karyo ko kuganira n'abantu ivyo vy'ukurera nyene. Baduhaye teme niyo twagerageje kwisunga, yitwa ngo nokora iki kugira ngo umwana ashikire ihangiro ndamwifuriza.
murabizi ihangiro rirava kuca umuvyeyi ashira imbere. Uwo muvyeyi nyene ihangiro ni ninde? Murazi yuko hariho umuvyeyi ashobora kugira ati jewe umwana wanje nkeneye kumubona ari vedette wa football, canke ari umukarateka, canke ari umutunzi urangirana, canke ni ukuvuga rero birava ico umuvyeyi ashira imbere kugira ngo amenye ihangiro yihaye yokwiga ashakira umwana wiwe. Kubinyerekeye wumvise yuko ivyo vy'ukurera cane cane navyigiye muri uwo muryango wa Chemin Neuf, niho nari nogangirije nisunga ijambo ry'Imana rero ryo muri Jean 10 verset 10. Ndayisome mu gifaransa ndabona ko benshi mucumva. Nuvuga ngo moi je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Umuvyeyi w'abavyeyi rero Imana ngo yaje ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Umuvyeyi w'abavyeyi kanatsinda baba ibibondo nk'uku baba abavyeyi turi abana. Akaririmba ngo turabana b'Imana, turabana rusumba byose umutegetsi, turabana umutegetsi ategeka abategetsi papa, turabana b'Imana. Ego cane iki kiyago rero batubwiye ko dufise iminota nka 30, tugomba tugishire ku ntambuko zitatu. Ubwa mbere hariho iryo hangiro ubwaryo, iryo hangiro nokora iki kugira ngo umwana ashikire ihangiro ndamwifuriza ihangiro. Hanyuma ubwa kabiri turaza kuraba nokora iki. Ubwa gatatu tuca tumuha ijambo hamwe novuga ngo nokora iki tutamuhaye ijambo ngo mwumve. Yego duce dusoze. Ego ihangiro rero dufatiye kuri rya jambo nari mpejeje kubasomera, ihangiro jewe numva n'ubuzima bwuzuye nifuriza umwana wanje. Ubwo buzima bwuzuye rero si ubuzima bwuzuye ibintu gusa, n'ubuzima novuga ntibwuzuye ubuntu n'ibintu, bwuzuye amagara, bwuzuye spirituellement, humainement, matériellement et même physiquement. Kuko Imana irashaka yuko tuba tumeze neza. Jésus qui est venu pour que les gens aient la vie et que cette vie soit abondante. Ntihagire umuntu azokwiyicisha inzara, azococera, ngo nivyo Imana ishaka. Imana ko yaje kugira ngo turonke ubuzima bwuzuye. Bonye umuntu aruhijwe agowe, reka nta munezero Imana ibigirira harya vrema. Yego hanyuma rero nokora iki? Yongera umwanya munini navuga byinshi gusumba, mugabo reka shikira intambuko ya kabiri. Nokora iki? Ubwa mbere kugira ngo umwana ashikire iryo hangiro, icya mbere nokora notegura ahashikira. Nababwiye yuko tuza turagerageza kwisunga ijambo ry'Imana. Umuvyeyi w'abavyeyi w'Imana murabe mu itanguriro Genese yabanje gutegura aho umuntu ashikira. Umuntu yamuremye en dernier lieu, ubwa nyuma. Muribukire isi n'ijuru, irema ukwezi, izuba, irema ivyatsi, irema ibiterwa, irema oiseaux, irema hama mu nyuma au dernier jour ishirema umuntu. Kandi ngora ngo ni mwiza. Rero Imana yabanje kurema, gutegura aho umuntu, umwana wayo wewe nanje ashikira. Rero
ikintu ca mbere nokora kugira ngo uwo mwana wanje aronke bwa buzima bwuzuye ni ugutegura hazoshikira. Naha twari kuvuga byinshi mugabo kubera ko umwanya dufise ari muto, reka gusa ndababwire nti ukudategura aho umwana ashikira muhora mubibona ico bitanga. Sindabablesse, murabona inkumi yikundaniye n'umusore cane cane barya bakora mu nzu bakaja babona ari ibungenzi, hariho benshi bagira aventure bagaca banika. Iya ni ikimenyetso c'uko mbega kwibungenga ndibungenze, umwana nguyu ndamwibungenze, mbega azoshikira hehe, mbega bizogenda gute? Rero la paternité responsable, ukuba umuvyeyi nyamuvyeyi uritegura aho uwo mwana wawe azoshikira runtu materiel mu mpande zose. Ntawoja ngaho ngo abeshe abantu avuga ati ntaco Imana irariwa, ni ukuvyitegurira kuko n'Imana murumva ko umuntu yagiye kumurema mu nyuma y'abantu gutegurira hashikira. Rero gutegura aho umuntu ashikira, gutegura aho umwana azoshikira. Ica kabiri nokora nza kuvuga bitanu imbere yuko ijambo ranje rya gatatu, ni ugukurikirana uko uwo mwana abayeho. Imana imaze kurema umuntu murabizi, yaraje iramwitegereza mu ishyamba, mu mafumbire, mu marunguriwe, aguma nuko yari yaje kumuraba, irahavisha yigira inama yo kumuremera. Urumva uwo miliyo ya vya vyatsi, ya y'amazi, ya za nyoni, umugabo ngo yaguma ameze gutya asisiye kabisa. Imana iramwitegereza irasho umuntu uko namuremye niwe ngo naguma arunguriwe wicira musinziriza mu rubavu rw'ibikuramwo umugore. Iyo amaze kumurama atangura gutwenga. Bivuze mutangare mubonye abasheri baguma batwengeranira, sibo babitanguye, byatanguye bya biremwa vya mbere. Nuko rero yabonye iyo besoin kuko igumye imukurikirana. Umuvyeyi arashobora kuba nka yanka yavyaramuci, wanje ndahejeje hasigaye aho munge. Mbega none umwana umuvyaye ugashiraho ntubandanye uti mbega mwana umerewe gute, ngo urabe ingene abaye, ngo utaniye hehe n'igikoko. Koko isuri yuko iyo kibyaye hari birebire kibandanya gikurikirana. Mbere ngo hariho n'imica iyo vyisonzeye, mbere ingurutsi hari igikoko sinibutse icarico, iyo gitebeje kugifungurira mu bwana bwinshi cavyaye, araho gifata kamwe kikakihereza kisigeze nishwe n'inzara navyaye. Bon, umuntu suko gukurikirana uko abayeho. Hanyuma ikindi, umwana ca gatatu ni ukumukebura iyo aguye, mbere no kumuhana ku rugero kivyeyi bikenewe. Uyu munsi turumva amakuru atandukanye ngo ntakutumana no kumubwira gusanzwe bakoresha no jambo ry'Imana muri Ecclésiastique bavuga bati 30 verset 1 à 2, qui aime son fils lui prodigue le fouet, plus tard son fils sera sa consolation. Nta kure ku mwana ngo abe kumuhana bikenewe, mugabo umwana kivyeyi. Uyu musore aho turababwiye twigeze kuja hanze, yarigeze kumbera ifuro ry'igiti. Ni ukuvuga mbarira ati irave witahafise imyaka 8,
hanyuma rero ino naraja ndamuha igiti reguliyerwa iyo naraje hanyuma rero jusaba mu Bufaransa ati tubugire ikirere n'ikiga papa ati je vais appeler la police kako kweli bahamagara polisi hariya hari none kweli yampitamu none ndamureka abetambukuzi no canke nembere polisi ze inyora injani ashaka ndatora umutu ubonye candugara apartema twaba avuye gukina hanyuma ndashika ahantu aradodora sinuguru ntangura kumubwira igifaransa alors moi et Alice nous sommes un couple burundais. Nous sommes venus nous former ici en France. Nous sommes assaillis par un monsieur qui est vous. Je vais appeler la police pour qu'elle vienne nous secourir. On a chacun kumwumvisha yuko la police n'est pas là que pour les enfants. Même les parents sont protégés. Manga, mukubita nisiga mukubita me, befe barwara usimetwa. Mozi cyakurikiye. Nagenda papa. Umwacho ikarinjira. Aha rero ibintu vyibuke no bimege yuko ndakurera uko nsanzwe nkure. Hanyuma mugabo kurugero rusanzwe kumuhana kivyeyi numva no bakarero hariho umupapa iwacu yo mu Karuguru umupapa yafina mari hanyuma umwana wiwe agira ibintu bidashobotse imikosa vrema ikomeye ihambaye numva no babwira polisi nukuvuga bamutumye kuvoma mu mwonga ariko murazi bavoma mu mwonga hanyuma rero y'amazi l'enfant a voulu faire une expérience y'amazi aca ayajamwo uruhusha rutoki muzivugo mbabarira amatwi mwavyumvise icyo nshatse kuvuga ayajamwo uruhusha rutoyi ashiramo doramoniaque pour les chimistes donc il a fait pipi dans l'eau avec mais malheureusement hariho umuntu yamubonye acariruka il a précédé le pauvre enfant agenda abwira se aya mazi nimuyanywe ati tumye mu wa mwana ntashitse se niwe yagiye kumwitunda ati zana aya mazi uvuye kuvoma mwana cyane atangura kwimotereza no constant barera sharayigira la suite icyo nshaka mwumve cyane uwo muvyeyi yaramukubise ntego nta kibaye yarasanzwe ashona ibirato ataragenda arakira icuma bacisha yuzi aragenda arakishira mu mucanwa bien kirashuha hamwe cyashushe neza acarazana ikiziriko aba wa mwana amaguru n'amaboko aca rero shira ku umwana ko urararira nta na nyina yari hafi ngo yambire canke life iyo stress y'ico kintu uwo mwana yarinze apfa yifise yarinze apfa yandakibabwiye yarinze apfa ni ukuvuga iby'amashuri byongera ibandanyije nagenda babwiye ko umwana yavuye ahindukamo umwicayi uwo mwana yavuye ahindukamo ingeso zindi zose ndanamwibutse ngirashebwe ku buryo acte ya nyuma yo kwica yagize yasanze umuntu ariko agosora ibiharage hanyuma ibyo biharage
umva ko yari umuzungu bito biharage uwo mumama ati ariko gabudu biharage ndabiguha twaje aca yakira umuhanga arakemara mama sivuke uwo mumama nuwo mu muryango iwe aramutema gushika kuzikuza nuko en fait yaciye acika igikoko kubera l'excès donc ya noyita criminalité se yamubwira ngo ariko aramukosora kumukebura yaguye kumuhana ariko ku rugero k'ivyeyi bikenera hanyuma ikindi numva novuga umwana ni ukwitaho kumurondera usumba kwitaho kumuronderera abavyeyi ngahe Bujumbura turirukana amaparcelle turirukana amatongo kabisa agatongo nyabugeta agatongo urumva ngo shaka vraiment niwe uri agaparcelle kumwana abashinwa barayamaze bati donner du poisson à un homme vous le nourrissez pour la journée mais lui apprendre à pêcher vous le nourrissez pour la vie. Donner du poisson à un homme, vous le nourrissez pour la journée. Lui apprendre à pêcher, vous le nourrissez pour la vie. Imana murondere chasser ibyiza mugabo byiza ni umurondere kugira ngo nya parcelle azoyiyubakira azomenya ingene ayubaka kuko icamwiyumvira mu mwana akuze inzu zibiri eforo biramugora kwibandanya mugabo si bibi naho yoba yifise mugabo ushize ingufu kumuronderera ibintu aho kurondera nyamwana kugira ngo azobyirondere hari aho bigora si iminsi yose hari aho bigora murabyumva nawe nyine arayumva icoma nkakuronderera n'ibyo bintu mugabo nakurondeye navyo nyene uravyironderera yego hanyuma nahanumva mbega ndacafise akanya nahanumva nobaha akarorero vyari ngaha ibijumbu nabwiye ko n'umushingwamanza umunywanyi wanje ndamuvuga izina kirazira aranyituye ati jewe naraguze parcelle mahera atari make Rohero ati mugabo maze gutanga le 10e ikiguzi ayandi n'uwo nyica sinoyatanga le 9e ati kuko nagize gutya tugeza kugurana Nyamutama ati ndanumva ngo abana biwe bashinze urubanza ati none numva ntaguze urubanza notanga amafaranga izo manza zibanze zihere Wamutama mu kugurisha iyo parcelle yashaka kuja kuyivuza kandi yari umupfakare nta mugore yari agifise abana bati karika Mutama ngo byarahapfuye turahamagara Nyamutama turahamagara n'umushingwamanza w'abo bana hanyuma turaja hamwe turicara ku biro turavugana twakwitegereza igiciro kiratangwa Mutama aja kwivuza hama mu nyuma turi mu maformalite yo guheza niho nabazo Mutama mbe muta nitwe tukiri bandoriyo bija sikera cane kuko Mutama yaranduta mbega twogira ati yo akimetre ati ndafise ikintu ndakubwira atukabufise atubafise ahubwo ntego ndafise ati sibyo muze ko mwogira mugabo n'iciyumviro ciwe yashikije wumva gifise imizi muri iyo blessure ati nyitegereza ariko ararira amaso ati tu penses que c'est de l'émotion ça tindazi atoya ataha n'amaso ariko arabura kuko ndamaze igihe nifuza kwivuza abana ataya mahera yaronsa amaso karabana ati rero ati nagenda kubwiye kufisa aho ati uronsa amafaranga yashiye sur un compte shiye kuri compte nta shiye kuri compte hanyuma ati abo bana abantu ntawe ntasohoje parcelle je
ati mbwa bipariseri nari naribikiye kugira ngo izomfashe ati niyo wumva banse kugurisha bari banse kugurisha ati hejo yashira kuri konti atawiyumvira yuko iyaba yari amafaranga itari pariseri nk'imeta sheke entre le chéquier yavuze gishetiere era gishetiere tubiyumvira yuko hari umuntu yari kugenda ngo sheke ati sore était une affaire de police la police yacizana menoti yari umusazi ariko aragora ibikorwa bamwibana ati mais parce que ça dit parce à position tribunal yego cyane kuvuga hariho waciye umugani ati l'impérialisme de l'avoir se nourrit de la déchéance de l'être. L'impérialisme de l'avoir se nourrit de la déchéance de l'être. Ibibondo byifuje kurondera mugabo bitibutse yuko umuvyeyi ariwe yabavyaye sindiko ndatukira bakabyumvira hanyuma enfin umwana cya gatanu no kumubera icyitegererezo kuruta kumubwira amajambo. Prêcher beaucoup plus par la vie que par le verbe, par les actes que par les paroles. Ukamera nka wa mufumeur w'umumedecin yariko yigisha avuga ngo bon les méfaits du tabac afise itabivuga les méfaits du tabac sur la santé humaine. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Afise itabi mu kanwa ariko avuga les méfaits du tabac et prêcher donc par les actes gusumba amajambo, prêcher par la vie gusumba parole. Ico umwana akeneye hari ibindi twokora byinshi reka mvuga ibi ijambo ranje nawe irashobora kuvuga ati mbega ngo ibyo ariko aravuga ati ntaga kizakurikiza uri mutabaho ngo sindi byamufasha urafasha kwifata ku mavi tugire Kristo tugire Kristo Nakaze Kristo. La Santa Mera reka mpera aheretse du côté w'umwana mbeho bimeze gute? Quelles sont les attentes umwana umuvyeyi aba afise ihangiro ku mwana n'umwana mbega arafise ihangiro ku muvyeyi? Je veux dire que oui, niherako canke ntanga exemple ku mwana. Umwana sinzi ko muhora mugira attention abavyeyi kumviriza abana bariko baraganira. Papa wanje arafise imodoka, mama wanje akora ngahanye, papa wanje agize. C'est ça. Umuvyeyi n'umueho w'umwana niwe mueho wa mbere yuko agira umueho muri desiyani, mbere yuko agira umueho muri filime. Umuvyeyi se nico citegererezo c'umwana nkuko yari abivuze. Donc le parent a novuga intérêt à se montrer sous son meilleur jour, kuko umwana a tendance yuko kuproduiza ivyo nyene umuvyeyi ariko aragira. Akabebe hajya gitanguye gukura kabiri par exemple akabona umumama cyangwa umupapa ku mavuma nka mukuru we ati reka ivyo bintu. Umwana geste ya mbere azotanga kugira no kuvumana usanga kwishura ariko aravumana, ukiyumvira aho yavyize ugasanga yavyize dans les petits actes umuvyeyi yagiye arakoza ziwe za mbere. Donc ku mwana agirira icitegererezo ku muvyeyi, niho umuvyeyi ategerezwa kugira iyo attention nkuko yari yabivuze. Je novuga yuko icyamfashije kuko c'est aussi une occasion de faire des témoignages. Jewe nabivuze dukora hamwe hanyuma ce n'est pas le fruit du hasard, ni ibintu vyagiye biraba progressivement bitavuye sur une influence cyangwa kigenda wigikigenda ugira ikintu kimwe amahera. Mwumvise filosofi yiwe kuzerekeye ibintu nivyorose mugabo pas kuri forcing kuko novuga ko ariyo ahantu hambere hakunda kubera des combats ou des tensions entre umuvyeyi n'umwana atanguye kwegera imbere. Hari phrase akunda kumbwira
ngira uyimenye ubaye umuvyeyi ati burya umuvyeyi arakunda umwana wiwe cane bimwe udashobora kwibaza. Hanyuma pour l'enfant ce n'est pas toujours évident kuko umuvyeyi nk'uko yabivuze urumva ndafise ayo hariho nk'ivyo yibaza ko avyibuka wenyine ivyo vyo mu Bufaransa mugabo naje mba ndavyibuka. Hari igihe nkotena juste l'aspect y'ico gihano c'uko yanyugaranye. Mais ce qu'il a fait novuga kiri différent camfashije nuko après ndibuka ko kera planshavuza gose ukiri umwana c'est agaçant kuko yarashobora kunkubita akankubita wumvise ko yabikora très sérieusement agashaza kumbwira ati rega mwana reka kurira tiranzihora mwana sibona yuko ndakubita niko nkubita igishetani cyane muri wewe. Donc pour l'enfant c'est révoltant. Urumva igishetani kiri muri jewe cyakoze ikosa. Mais c'est moi qui ai ressenti izo nkoni. Ariko plus tard hariho un exemple flagrant novugaho vyerekana révolte ncampera kuri iyo exemple nyene. Umunsi umwe aratashe, je pense c'est à 19h, asanze ndiko ndinywera akabuyi imbere ya televiziyo, je pense twari muri vacances. Acaraza arambaza yambajije ikibazo kimwe, warishe ideni wafashe ry'ikaramu ku butike. Yari yampaye amahera 14h, neka cyabijana n'igihano directeur. La leçon derrière c'était kutaiba umuntu agira ideni canke kutemera ikintu. Yagiye kubinsigurira kuri tard. Ce que j'ai fait kubera nayi ntanguye kugira crise d'adolescence ndahaguruka urankubise utambagije amahera ko wayampaye 14h muzutsu nyene wasize undyamize niho nkivyuka. Donc prendre le temps d'expliquer à l'enfant igituma umukubise canke igituma il y a une telle punition, kumurera novuga pas par le fouet seulement mugabo kumusigurira la motivation et la raison itumye umuhana iyo yakoze ikosa. Ikindi rero nuko iryo karamu ryari igiye, iryo karamu muri vacances hari muri 6e yampaye, sinzi ko n'abato bari muri domaine cyangwa muramaze kubona amatome y'ibitabo by'amategeko. Ni igitabo kingana nka gucyanye yari yakinsigiye le matin 7h ngo asange nagihejeje midi namugiriye un résumé. Zeni muri vacances ni umwanya wo kuraba televiziyo, ni umwanya wo kuja gukina n'abandi bagenzi, ni umwanya je ne comprenais pas. Mugabo comme ryari itegeko ry'umuvyeyi ati nsanga urupapuro n'ikaramu wabikiriye ku meza amidi nzoba ndiko ndagukosora. Ibintu sinataha uri umwana ntabyumvise reka mfe kubigerageza. Hanyuma ce que ça m'a appris ubu nkuze, c'est là où je bénéficie y'ama bienfaits vyangiriye. Kubera ico gihe ce qu'il essayait de faire c'était de m'occuper utilement. Umwanya wo kuraba televiziyo ce serait un trop long débat mugabo umwanya wo kuraba televiziyo aho kuja muri samaza kuja kugira iki, je m'occupais utilement, mon cerveau ikaguma iri naho nayo muri vacances ikaguma ikora. Ico byamfashije non seulement ça a cultivé mon intérêt pour domaine où ndiko ndakora, ça c'est de 1. De 2, ça a cultivé ma passion pour la lecture. Troisièmement, muri moyenne yanje ndibuka ko ico gihe c'était hagati muri trimestre yaciye iduga kubera ko umwanya wo gusamara ntawo nagiyemo. Et mon propos ngaho nyihagaze, c'est un conseil pour et les parents et les enfants. Pour les parents, kujya navuze ko ari iki umwana icyitegererezo cya mbere afise ari umuvyeyi. Umuvyeyi arafise cette lourde responsabilité, cette lourde tâche yo gukurikirana umwana wiwe, akarambe umwana wanje amara umwanya mu biki, comment il s'occupe. Kuko Imana ntiyaremye umwana kugira ngo novuga gute, yaramuhaye le potentiel, un potentiel biri caché ikeneye juste à se faire découvrir. Umwana wenyene ari wenyene dans son coin ntazokwigera amenya kuko ntazi ingene bayirondera, ntazi comment l'exploiter. Le parent a cette lourde tâche, charge yo gufasha umwana
si c'est par la lecture, juste naheruka kwandika igitabo mukurira ko gatabo, c'est 5 pages, c'est une bande dessinée, urabe ko azobikunda. Nigishe gutwara ikinga naho torimugurira simpaka urimugurira, mujana hari twara arimenye. Mujane dans des clubs ashobora kugira sport. Peut-être que nous avons un Kylian Mbappé, un Kylian Mbappé qui sommeille au Burundi, kubera ko umuvyeyi atashoboye kwexploiter iyo talent y'umwana wiwe. Ça veut dire aider l'enfant à découvrir le potentiel yiwe. Nico novuga à travers cet acte nahavuye ntahura. Pendant les vacances abandi bana bariko akambuza gusohoka kuja gukina, akampa un livre à lire. Peu importe ingene kimeze, ça l'aide à ni discipline bariko aragira. Peut-être que son talent il a rien. Je me suis découvert fin lecteur mu nyuma. Niyumviraho nabikuye sindahatoye mugabo j'ai découvert par dans muri utwo exercice duto. Ikindi ku mwana naho c'est ukugambura ukumviriza umuvyeyi. Les parents ont plusieurs expériences bamaze kubamo, bafise ibintu baciyemo, ibintu babonye, abo biganye, abo bagendanye. Écoutez, la sagesse et la patience d'écouter. Umwana akumviriza umuvyeyi kuko nkuko yabivuze kuba hafi y'umwana c'est l'exercice ya mbere novuga ndamukengurukira, yarambaye hafi nk'umuvyeyi cyane. Et c'est bien de le cultiver kuko umwana akiri muto, umwana ntimuzokwiga kuganira muri adolescence, nta mwanya azoba akiguha, azoba yaramaze kwiyabitira kuganira n'abagenzi biwe, wowe ntuzobura umugenzi wiwe, uzoba uri une inconnue aje kwiyankrusta, sinzi ko mwumva uraza mu buzima bwiwe ukagomba kubushamba yaramaze kugira ukuntu yabwubatse. Umwana akiri mutoya ukamugira umugenzi, mbega ugendana nande, umugenzi wawe ninde, kimeze gute, t'intéresser muri utwo tuntu wumve ngo n'utudetaye. Abagenzi banje yovyivugira n'abagenzi biwe, hari aho bicara nasanga muhira bicaranye bariko baratera inkuru, kubera ko n'abagenzi biwe uko twakura nabo bakera baba plus proche de lui, akabera nawe umuvyeyi. Donc c'est s'intéresser à la vie quotidienne y'umwana, kuko niho ntuzoza kugira novuga kudebarka, kuko hari umuvyeyi umengo arikanguye 10 ans plus tard ati mwana wanje hageze ko tuyaga. Ntimuzoza kuyaga afise 20 ans hamwe bavuga ngo ujya mwana twoyaga iki, ngo reka nzorindira kure ngo abana nibatahe tubanze tuyaga ivyo abakuze. Hariho un parent nabonye yanyanteresheje, nasanze yajanye agahungu kiwe ka 7 ans. Hari abavyeyi bakunda gusohoka bakicara mu kabare, si bibi, aca mujana bakicarana, babajije bariko baraganira, acabaza umwana bati quel est ton avis, wowe uvyibaza kwiga. Wa mwana wiwe gutyo akaba stimulé, akiyumvira, atangura kwiyumvira ibintu by'abantu bakuze akiri umwana. Donc ça l'aide à se développer mentalement. Hanyuma akumva ko ari intégration agaciro, kuko kugendana n'umuvyeyi birakomeye, ari we mwidole wawe, kugendana n'umwidole wawe biraguha agaciro. Donc uri gukomeza self confidence mu mwana, uri kumuba hafi ukamurera atamaniya ntubireke à la dérive ou à la chance ngo umwana azokwirera canke novuga ko c'est plus cela. Ikindi umwana umuvyeyi ari sportif, umwana azokunda sport. Umuvyeyi akunda gusenga, c'est là où je vais peut-être yavuze ko ari muri communauté du chemin neuf, déjà j'en ai nayivuze récemment, je pense c'était il y a une semaine, j'ai fait un engagement dans la communauté du chemin neuf en tant que jeune du chemin neuf. Byafashe igihe, ça a pris le temps, mugabo nagiye kubigira pas kubera l'influence justement, kubera ko ça a pris du temps kugira ngo mbanze umwana yatangiye gukura araorganiza ubuzima bwiwe, ntiyamforceje, yarangiretse l'exemple, hanyuma nshatse ndakurikira, parce que justement pressé par l'exemple, umwana arakurikira abona ikintu ari ciza kigira novuga un retour, aravyigiraho. C'est ça. Hanyuma à la découverte des talents, aho mu Bufaransa yarandeka nkiyekanisa naho mva umunsi yanyugaranye. Donc bimwe umwana hari igihe usanga umwana passion yiwe ibonekera mu kuntu umenga yakubaganye. Je mbonye gitari haba ico gihe haba ubu naca ntangura gukwega, abiga byo gukwega amakorde nkaraba ingene kiziba, hanyuma
nibuka umuntu tateka umwana usanga akunda kuvuza ingoma arampa ingoma antamtam ntangura kuvuza numva biranyoheye kuva ico gihe je pense que twaciye duhura n'umusenyeri acambwira ati oh tu sais que tu es fait pour la musique sur ku mwana wa 8 ans ça ne dit rien mugabo ubu nkuze je pense à 16 ans 8 ans plus tard naciye ninjira muri chorale hanyuma ça fait 10 ans près de 10 ans ubu ndirimba mvuza et ce sont des talents de petits talents nagiye ndadevelopa kubera ko habaye cet établissement umwana wamuhaye cadre abimenyamo ntabwo uzokwigera umenya ko afite un talent utamuhaye exploitamo novuga ko ya minota simpamve ndayirenza merci pour votre aimable écoute et attention kandi ndamusubiza simvuga 30 secondes numvise ko namuhaye igiti icyo giti nanjye narakironse jewe papa yize kunkubita très sérieusement naragize ikosa ridasanzwe cafata ingingo ariko ni nakura nze ndamwikubitira gahiye rimwe rero il est décédé à 92 ans yaba muhiri wacu yaza ate nango ni wanyemerera kuzonkubita ati none yawe uri kunkubita ibiyeri